bapatiri katolika b'Igitega basohoye raporo ntihenze umenya raporo yo mu 1969. Muri abo bapatiri harimo babiri twaba twibutsa barimo, kandi muri abo bapatiri barimo umwe muri bo yishwe mu wa mbere yitwa Patiri Michel Kayoya. Harimo n'ubundi yarimo yagandaguwe mu minsi ya mbere, harimo n'umuzungu ababayeho Igitega Kibungo bibuka Patiri Donels n'abandi. Alerte ya mbere y'ibintu bitagenda mu gihugu y'amacakubiri ariko arashingiriza mu gihugu yatanzwe na komite y'abapatiri yashizweho n'umusenyeri mukuru wa Archdiocese ya Gitega. Alerte ya kabiri yatanzwe na komanda Martin Ndayahoze, yari umushikiranganji wo kumenyesha amakuru akongera akaba ico kera muri terminologie y'itora bita secrétaire exécutif national. Hari mu 68 niba ntihenze umwaka, kuva uwo munsi Micombero cyamubwira ati ntuzosubire kwikira kuri radiyo tutanje kwisoma, ico bita censure. Alerte intérieure zibiri katolika mushikiranganje wo kumenyesha amakuru. Izo raporo turazifise, twarazisohoye muri raporo. Hari bidushikira bitarosere klinyota. Ibyo nyiramvuge alerte yo hanze, abaciye mu cokera bita humanité générale basoma ibitabo muri bibliothèque y'amashure, abo tungana n'abasumba gatoya mu myaka n'abari nyuma y'andi gatoya mu myaka, ico bitabo baragisomye citwa SAS Roi du Noir. SAS roman policier, Roi du Noir. Abasomye ico gitabo canditswe n'umuntu yitwa Gérard D'Orvilliers. SAS série roman policier, Roi du Noir yagisohoye mu 1967. Ico gitabo casohotse muri edition yitwa Plomb, ifashanije na edition yitwa Presse de la Cité. 1967 casohotse en 50,000 exemplaires. Ico gitabo nico canonsa ugisomye jenoside izoba mu Burundi mu 1967. SAS Roi du Noir, les carabiniers, les personnages principaux du roman policier. Le héros du roman Jamouyoukarakuze yitwa Marco Lange. Marco Lange, héros du roman autrichien, agent contractuel de la CIA. Agent contractuel de la CIA. Uyu unagore witwa Alan Pape. Uwatatu yitwa Michel Couder. Uwakane yitwa Simon Bukoko. Simon Bukoko muze kwinjira muri Google, yari Michel Micombero caché en Simon Bukoko. Muri Google birimo mucyo muhamagara Roi du Noir. Uwakurikira yitwa Bassoum Michoro. Uwundi yitwa Aristote Polydis. Uwo Polydis entre guillemets bamwise ari mu Kirundi le tueur. Ari le tueur.
Aristote Polybius ari le tueur, uyu yitwa Gilles, uyu yitwa Brigitte Van Damme, uwanyuma yitwa Anne Whipcott. Iki ndakivuze banyakubahwa kugira mumenye ko ata genocide iba idafise de ramification. Clignotant interne zindabahaye, clignotant externe ndabahaye, ngejeje ngaho kuma clignotant. Turabwira tuti Meze Deo yavuze neza ariko Mana yababwira ati amankete yacu murashaka kuyatora agatosi turavyemera mugabo mu gihugu kuri tere turagerageza tukaryamayo ku ruvubu rwa Gitega Karusi twamaze amezi ashika atatu ari kugenda bakadusangayo, ari Kayanza bakadusangayo bifise ingufu, ari Musenyi bakaza, urumva muri igihugu ni hafi, Imwaro ni hafi, igihe Tahoro ni mu kigo, bakaza bakatubwira. Ankete zacu kuri tere ziravugisha n'uwaje gusuka ibivu ku binogo byo ku ruvubu kubera ibya mbere byasenzwe hasigaye hanuka. Mu gajo k'Igitega turafise uwahohosha abantu yavuye muri Kigarama, apfuye vuba, yigishijwe guhohosha. Muri mediko Igitega buramatari civile yaraje muri mediko, hamaze iminsi hafatwa abahutukazi kwicwa abanyeshuri. Abanyeshuri ba mbere baragiye, abakabiri baragenda, ubwa gatatu buramatari mu civile yitwa Serutumo Bizimana. Munsi ya matera abanyeshuri ba mbere basangana imbugita, mugabo izo mbugita batazi abo bakobwa b'abahutukazi zavuye. Umunsi buramatari yaza Serutimo yasanze imbugita zo muhiriwe, akavuga ati naho izi mbugita ziri ngaha, naho muvuze ko abakobwa aribo bazizanye, izi mbugita nizi wanje muhira. Serutumo Bizimana Igitega yitwa Murere. Eneje twaragiyeyo, Atenga twarakoreye, Saint-Esprit twaragiyeyo, Musenyi twaragiyeyo ya Ngozi, naho tutagiye Rugari. Abantu bize Eneje, Senede, Atene, Saint-Esprit barazi ibyo babonye ariho bari, kandi abari sage bo barakoze nk'ibibi, batubonye bagenda bukebuke, baritonda, kubera ko la verite ntibora. Tuvuze tuti Saint-Esprit uwakijije abantu yitwa Patiri Seigneur, abandi ico gihe baramwibuka. Tuvuze Atene tuti naka yaguye muri escalier aravunika, bariko baramwirukako, ariho yaraje gutemwanya. Tuvuze iby'Ubusangana tukaba dufise Musenyi Raturuka aho yabuze abantu baregesabe yaraje kuvuga. Tuvuze Etesi Kamenge ko ikabeje gutora abanyeshuri barenga 200 n'umusoda yaje kubatora, turamuzi, turamuvuga, twaramuvuze, twaramwanditse. Mu bakize bamuhaye ikimanza kidasanzwe kuri Etesi n'umuntu akiriho, abakuze muzi bahamagaye n'uko bahamagara nimero 52 ukinumira, nimero 52 ukinumira, nimero 52 ukinumira, hama bakasindira kuri nimero 53 ugakira gutyo nyene. Aracariho n'umukozi ahambaye asubira igihugu hanze. Musenyeri ngo yari yaravuze, yari kuri Grand Seminaire ngaho Bujumbura, irute bita Musaga wereye kuri Monument du Soldat Inconnu, uja kuri kambi ya Muha, uja kuri Iskamu, entre les deux kera hariho
antene y'iradiyo umengo yitwa basse fréquence. Hanyuma abasoda bari ngaha ndabarabishe ikibazo. Dokima ya leta ya Micombero yasohoye rapport yise le livre blanc sur les événements de mai 72. Iyo dokima turayifise. Leta yavuze ko hateye abarobere 25,000. Ibujumbura ko hateye abantu bashika 10,000. Cankuzo 3,000 mu basirikare bari ngaha. Ufise igisoda ca 2,500 ko vyanditse. Urumva ko iyo hageze kubesha cane cane kurasesa amaraso hariho mensonge ikunanira gutegura. Uyu munsi twicaye ngaha twaramenye ko Kinyombe atarashwe. Kapitene Kinyombe yakubiswe inyundo, yapfiriye kwa muganga, ntiyapfuye sur le champ, kandi hari umukoronera akiriho yagiye kumuraba agapfira muri Prince Louis Rwagasore. Kapitene Kinyombe yari kumwe n'umuriyetena w'isonga yitwa Ndayikeza Cassien, amarashide muraja kumuraba. Ndayikeza yapfuye sur le champ. Mw'ijambo rimwe ukukuri turondera turateye ubwoba, kuko kuje guhinyuza ivy'abavyeyi bacu bamwe batubwiye tukiri bato turabikurana. Nous sommes en train de contredire les fausses vérités de 72. Ikindi novuga nuko abantu bose batarigeze ukuri. Turabamenyesheje yuko ukuri kudasanzwe kwa 2022 twagowe n'abasoda bakiriho retraité, twagowe n'aba-officiers de police judiciaire bakiriho retraité, twagowe n'abacamanza retraité, twagowe n'abasenyeri katolika bakuze, twaguhawe n'abanyeshuri uyu munsi araba ambassadeur, araba fonctionnaire internationaux. Mw'ijambo rimwe, les Bahutu, les Batutsi, les étrangers ont parlé, ont témoigné. Umutero w'umunyamahanga akomeye twamusanze muri Kirundo, paruwasi twasanzemo umupatiri Mutariyano Murore. Niwe yabonye ivy'Minago muri Rumonge, hamwe iparuwasi yakiriye abahunze isaba imfashanyo umukuru w'igihugu. Iyo mfashanyo ikaza yaraje, mugabo muri iryo joro uwo mukuru w'igihugu n'abamufasha yari yabahaye ordre yo gutegura ikinogo bazotanga mu bukeye, kandi niko vyagenze. Ikinogo caja kw'isoko ya Minago twatoye catawemwo abo Micombero yahaye imfashanyo baveye bahungiye kuri paruwase ya Minago. Kw'isoko ya Minago hariho ibifose byo kw'isoko ya Minago hariho terrain de football ibona hajya twatoye ikinogo kindi hagati mu kibuga cy'umupira. Dushimira Imana bayakubahwa ko ukuri kuriko kurasohoka. Nimutinye ukuri muzotinye ububeshi, nimutinye ukuri muzotinye hypocrisie, mensonge, arrogance. Nimuzotinye ukuri nimba mufise abana mwibarutse, kuko hakwiye kubaho neza gusumba twebwe turiko turasaza abavyeyi bacu. Nimuzotinye ukuri. Abasoda bari ngaha baraba bavuga nti umunsi tuja kugira ibiganiro muri haut commandement, twaricaye turarekana amafilme, turerekana ibiki, abasoda bakuru baraza ibibazo. Le chef de la force yatubajije ati
tugira ikiganiro, none natwe twoba turimo igisoda iruhaba babizemo. Hari umuntu akerebutse muri twebwe cyangwa ishobora ati nyakubahwa woreka kubamo gute roko restitution, kandi perezida de la République yitwa le commandant suprême des forces de défense et de sécurité. Ico gihe yari na ministre de la défense. Mworeka kubamo gute? Mworeka kubamo gute? Noneho ijombere na président du parti Prona, président du parti Prona, président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces de défense et de sécurité. Mu ntara urabatari yaba président du parti au niveau provincial, ugashumanuka ico kibazo n'abaporora tubajije. Natwe turimo, iyo utaremera kurimo duca tuguha umwanya ukwiye wo kubihekenya, nutumva uri mu 2024 2025 hari uzokumva kuri mu 2027 28. Babyita mu Faransa donner le temps au temps, kuko biraremereye.